Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane w'igenekerezo rya 31 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nyemerera nguhe mwiriwe ndetse nawe udukurikirira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Congo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania. Mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure ibagezako amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'ubuvuzi, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Neva abandanya arondera amasezerano ya FDNB. Uburundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bwarateye umukono ku masezerano yo gufashanya mu vya gisirikare kuri uwa 28 Myandagaro i Kinshasa mu mugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abakuru b'ibihugu vya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'Uburundi basinye ayo masezerano, aho babona ko hazofasha kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abahinga bigenga bakaba bafise amakenga. Ntaragushikiriza iyo nkuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru itari nziza iriko iravurwa mu gihugu c'u Burundi mu gisata c'amagara y'abantu. Inzoga zikaze cane zirabangamiye amagara y'abanyagihugu mu gihugu c'u Burundi nyene. Mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi nka Kayanza, Ngozi, Kirundo na Muyinga, inzoga zirimwo umwambiro mwinshi nizo soko ry'akaborerwe kisubiriza mu banyagihugu bazinywa birenze urugero. Ivyo binyobwa bigurwa amafaranga make, bikaba bikorerwa mu ntara ya Kayanza. Icupa rimwe ry'amasantilitiro 10 ya Karibu rigurwa amafaranga 500 y'amarundi, nayo Hozagara y'amasantilitiro 30 igurwa hagati y'igihumbi n'amajana abiri ndetse n'igihumbi n'amajana atanu. Ni ibiciro bito kuri twebwe. Nshima kwinywera iyo nzoga kuko izimbutse. Ivyo vyiganwa n'umwe mu banyagihugu twasanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Ku bwamwe mu masoko, Karibu na Hozagara zose zikorerwa mu ntara ya Kayanza, zikaba zifise urugero rwa rukoru rwa 30%. Ku nzoga ya Karibu itagira ibara, bamwe bahitamwo kuyinywa bayivanze n'ifanta kugira ngo bagerageze kuyigabanya ubukare, ariko hari n'abandi bayifata ataco bayivanzemwo. Nkunda iyi nzoga kuko icupa rimwe ryayo riramboreza. Uko akaba ari kumwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kagege muri zone ya Kirundo Rurare hashinga intahe. Nico kimwe n'abazinywa bo ku mutumba Gatovu, zone Munagano muri komine n'intara ya Muyinga. Ingaruka ku magara. Amasoko mu buvuzi hamenyesha ko abanyagihugu bafata ivyo binyobwa babangamiwe n'indwara zo gufungura nabi. Igihe baba baborewe akenshi ntibafungura, barabura akayabagu kandi bagatakaza inguvu. Rero bamwe bafise ibimenyetso vyo gufungura nabi nko kuvyimba amatama, ibirenge n'inda. Uko akaba ariko isoko mu buvuzi ridondagura. Abubakanye birabakorako. Bamwe mu bakenyezi twavuganye mu bisagara vya Kayanza na Kirundo bavuze ko ivyo binyobwa bisambura ingo. Umugabo wanje yama aborewe kandi ntashobora gufungura mw'ijoro. Adafunguye mu gitondo canke ku murango hararana inzara mu nda, ntanashobore kurangura amabanga y'abubatse. Uko akaba ariko umwe mu bakenyezi w'imyaka 40 hashinga intahe. Abanyagihugu cane cane abakenyezi basaba intwaro kubuza ikorwa ry'ivyo binyobwa biriko bisambura ingo zacu. Ariko none ninde azotabara ko abashinga intahe bavuga ko nabo bajejwe intwaro bihereza ivyo binyobwa? Ni ikibazo gikomeye. Nayo kandi mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru nuko umukuru w'igihugu Neva abandanya arondera amasezerano ya FDNB. Uburundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bwarateye umukono ku masezerano yo gufashanya mu vya gisirikare kuri uwa 28 Myandagaro i Kinshasa mu mugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abakuru b'ibihugu vya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'Uburundi basinye ayo masezerano, bakaba babona ko azofasha kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abahinga bigenga bobo bafise amakenga.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashitse ku w'Imana uheze i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo mu rugendo rw'akazi rw'iminsi ibiri. Inyuma yo kwakirwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Njiri n'umushikiranganji wa mbere Jean Michel Sama Lukonde, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yarasangiye na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi ku kirimba citiriwe Mont Gariema. Ibikorwa vyabaye kuri uwu wa mbere ku kirimba c'igihugu. Inyuma y'umubonano wo mu mwiherero wo mw'ibanga, abo bakuru b'ibihugu babiri baratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru ku bijanye n'uwo mubonano kivukanyi ubaye inyuma y'amayinga make habaye inama y'indongozi z'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yabereye i Bujumbura mu Burundi. Igaruka ry'ibikorwa vya FDN. Ingabo z'u Burundi ziri muri Nord Kivu nta kibanza zigeze ziha umwansi w'abanyagihugu b'Abanyekongo, kandi ivyo birerekana ubucuti bwiza hagati y'ibihugu vyacu n'umubano w'amahoro hagati y'abanyagihugu bacu. Mpamagariye izindi ngabo z'akarere zarungitswe muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo gukora nk'izo ngabo z'u Burundi. Uko akaba ariko umukuru w'igihugu Neva yashimagije igisirikare c'igihugu ciwe. Tshisekedi aragabisha. Agira ico abishikirijeko, Felix Antoine Tshisekedi yaragabishije zimwe mu ngabo mvamakungu zifasha abagwanyi ba M23 mu kubemerera kwegeranya amatagisi ku bwiwe. Turakurikiranira hafi abasirikare ba EAC, ariko hariho utuntu tutagenda neza kuko hariho abafasha abagwanyi. Twibaza ko akarere gashobora kuzorondera umuturama. Uko akaba ariko umukuru w'igihugu ca Kongo yashimangiye ugufashanya mu vya gisirikare. Inyuma yo kuvugana n'abamenyeshamakuru imbere y'ikirimba i Kinshasa, abo bakuru b'ibihugu bibiri barateye umukono ku masezerano yo gufashanya mu vya gisirikare. Umwumvikano wabaye mu ntumbero yo kurangiza intambara no guhungabanya agateka ka zina muntu mu gice c'uburengero bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, ku bw'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi na Kongo. Ugushima kwa Tshisekedi. Umukuru w'igihugu ca Kongo yashikirije ko ashima ayo masezerano azotuma kandi ico gihugu co mu burengero bw'u Burundi gitera imbere mu vy'ubutunzi ku bwiwe. Uburundi ni umugenzi wa kera. Abanyagihugu bacu barasangira ibitari bike bica ku mbibe n'ibindi vyiza bitwungira ubucuti. Kugira amasezerano mu vya gisirikare n'Uburundi ni akarusho. Uko akaba ariko vyemejwe na Tshisekedi. Ivyiyumviro bihushanye n'ivyo. Abasesanguzi na bamwe mu banyagihugu ntibahengeshanya kunegura ukuntu ingabo mvamakungu ziri muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo ataco zishoboye. Ayo masezerano nta na kimwe azoshikako mu bijanye n'umusaruro mwiza ku Banyekongo, kuko umukuru w'igihugu c'u Burundi niwe arongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko warungitse abo basirikare mu buseruko bwa Kongo. Ni ingabo zitashitse ku ntumbero yazo. Ivyo ni ibivugwa na Emmanuel Binyenye, umusesanguzi muri politike ya Kongo. Ku bwa bamwe mu banyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi, ingabo za FARDC zitegerezwa buri mwanya guhabwa ibikoresho bikwiye aho kurindira gutabarwa n'akarere. Ikibazo c'igihugu cacu ni abantu bacu kandi biraba twebwe. Nta ngabo na zimwe zoshobora gutsinda umwansi tutabishizemwo uruhara. Uko akaba ariko bibonwa n'umwe mu banyagihugu baba muri zone isinzikajwe n'amatati y'imirwi y'abagwanyi araheze imyaka myinshi mu ntara ya Nord Kivu. Uwundi munyagihugu wo ku mugwa mukuru w'intara akaba avuga ko ari ugusamaza. Kugira ubucuti n'igihugu kibanyi ku bwacu ni agasamazo. Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo itegerezwa kurondera gutsinda abansi, ariko atari kwizera ingabo zo hanze y'igihugu. Uko akaba ariko umugabo w'imyaka 40 aba i Goma agaragaza akababaro. Amakenga. Gushika ubu ivyumvikanywe muri ayo masezerano ntibiboneka neza. Ico umukuru w'igihugu yavuze gusa nuko ingabo zidasanzwe zishobora gutegekanywa mu ntumbero yo gufasha Kongo kugarukana amahoro n'umutekano mu karere kayo k'ubuseruko. Ku basirikare barenga 1000, igisirikare c'u Burundi kiri mu ngabo z'akarere ka EAC kugira ngo zigwanye abaroberi ba M23 muri Nord Kivu hamwe n'abagwanyi be n'imirwi yitwaje ibigwanisho baturuka mu Burundi biri muri Sud Kivu. Igisirikare c'u Burundi kiri ku butaka bwa Kongo ku masezerano abiri.
amasezerano hagati y'ibihugu bibiri ku gice c'abasirikare barungitswe muri Sud Kivu n'amasezerano y'akarere ku ngabo ziri muri Nord Kivu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ngushimire nanakwipfuriza kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura.